kuko abenshi barakunda kuvuga ngo ugwaruka nigo Burundi bwejo, ariko nuno munsi ugwaruka nago nigo rugifise inguvu, nigo rugifise mu mutwe hiyumvira byoroshe, nigo rugikomeye, nigo rutumya hagwirukanga. Bisigura ngo rero ugwaruka ni ikintu kidasanzwe, n'ubutunzi budasanzwe igihugu kiba gifise. Rero mwishira hamwe YCDA twihaye iyo ntumbere kugira ngo abajene tubakangurire kugira inyifato nziza no guhindura ivyiyumviro hamwe no kugwanya ubukene, kugira ngo tubigishe kuja hamwe mu makoperative, mu migwi itandukanye, kugira ngo batangurire ku migambi ya hagufi, kugira ngo bashobore kuraba uko bashobora kubaho n'imiryango yabo no gutegura kazoza. Rero ni muri iyo ntumbero, muri ibyo bikorwa tumazemo iminsi turimwo, twagiye turakora hatandukanye. Twari tumaranye ikiringo c'imyaka 4 iki gikorwa tugomba tubabwira no munsi. Muri kino gikorwa ishira hamwe YCDA twipfujije canke twafashe umwanya wo kugiha umwanya wo kuciyumvira no kugitegura nk'igikorwa kidasanzwe cyoza kiraba buri mwaka. Rero iyi ni edition ya mbere igiye gukorwa ku itariki ya 21 ukwezi kwa 11 2025, bikazobera aha ku Mutangano baba kuri munsi yo Gikungu, uduze gatoya ahantu bita ku itanke hari sare yitwa Faith Center, niho bizoba guhera isaha 2 gushika isaha 6:30 niho bizobera. Rero ico gikorwa tugomba kuvuga no munsi no mugambi twise Jeune Africa. Uwo mugambi tubuze Jeune Africa twokumva ko mengo ni Jeune Africa, ariko siko biri. Iyo Jeune Africa ni jeunesse engagée pour un nouvel Afrique. Rero iyo Jeune Africa ni abbreviation y'iri jambo. Rero shatse kuvuga iki? Intumbero nyamukuru ya Jeune Africa ni iyihe? Nuko twipfuza ko ugwaruka ruri rubanga mu Burundi rwicara rukiyumvira canke rukaganira, mbega uyu muntu ariko akora gute, mbega ni gute noshobora gutegura imigambi yanje, mbega ni gute noshobora kugira ico fashije muri societe ndimwo, mbega ni gute noshobora kwiyumvira gushika kuri uko abandi bageze kure. Rero ni ihuriro twipfuza ko rizoza rirabashakane buri mwaka, rizohuza ugwaruka atari bo ngaha mu Burundi gusa, ariko ugwaruka go ngaha muri East Africa, muri Afrika n'ahandi. Ariko kwino edition ya mbere hazoba hari abarundi benshi, azoba ari abarundi, uretse ko dufise aba conferencier badasanzwe basanzwe bimenyereye bazoza kudufasha kugira ngo bashobore kwigisha kubijanye n'integuro turiko turategura ya kino gikorwa ca Jeune Africa. So rero ni muri iyo ntumbero twebwe twaciye tuvuga ko bikenewe cyane ko duhuza ugwaruka mu kugira ngo rushobore kuganira cyo rushobore kubaho ruvuga ati turafise ahantu dushobora guhurira cyo tukicara kugira ngo dushobore guhanahana ivyiyumviro vyejo hazoza. Nico gituma rero twaje dufata no mwanya kugira ngo dushobore kuransa iyi evenement canke iyi projet ya Jeune Africa izo bifise rôle ivuga ngo rôle de la jeunesse dans le développement socio-économique et entrepreneurial. Niyo rôle izoba izo kwigishwa muri iyo conference. Nibaza rero yuko nakaryo kadasanzwe twizera neza yuko abashobora kuzo participa muri iyi conference bazoharonkera ubumenyi, kandi n'ibindi bitegekanijwe. Turizera neza ko abazo participa bazohungukira ibitari bike kandi bishobora kuzobafasha no mu buzima bwabo bwa misi yose. Rero novuga ngo ni kwa twiteguriye, twahaye umwanya, twashizemo ivyiyumviro, nizera neza ko kizogira impact ku muntu wese azoza aho kizamo. Naco gituma mu kurangiza tuza gutangaliye ya WhatsApp ku muntu ashobora gushaka guparticipa
azokwiyandikishamwo baraza kubitanga vyose, nta mafaranga dutoza, oya ni for free, uretse ko tugomba gushigikira igihugu, dushaka gushigikira indero mu gihugu, dushaka gushigikira ubumenyi mu gihugu, kugira ngo umuntu wese yumva ashaka kwiga, ashaka kugira icya atahuye. Burya nasanze abantu benshi baripfuza cyane kuronka amafaranga, ariko ntibipfuze cyane kwiga uko barondera ayo mafaranga. Nico kibazo abantu bafise. Umuntu yumvise ikintu yumva mahera, ariko icyo ngomba kuvuga nka message ni muzi batwigisha ngene turoba ifi, kugira ngo dushobore kumenya natwe mbega iyo fi nayiroba nzoyidandaza gute, ya mafaranga umuntu yipfuza nawe ashobore kuyabona vyoroshe. Kuko burya kwa muri kurahabwa si vyiza atebuka bikimuga cyo kwa muri kurasaba, ariko gikomeye cyane ni kwigishwa mbega hari ahantu noshikayo gute kugira ngo nanje mbe umuntu nk'abandi. Rero nivyo bintu tugomba kuzokwiga. Rero turahamagaza umuntu yiga muri kaminuza, umuntu yahejeje, umwatakaza afise, umuntu yumva ko akeneye buno bumenyi, turamuha ikaze kugira ngo yumve. Hazo umwanya wo kubaza ibibazo kugira ngo bashobore gutahura do please. Ndizera neza ko muri no conference ya Jeune Africa aba jeune benshi bazohungukira ibidasanzwe. Rero turabatumiriye, turizera neza ko tuzokomeza kuganira ibitari bike kubijana na kino gikorwa cha Jeune Africa. Ni muri yo ntumbero rero ndiko ndakonkriwa dufise ngaha umuririmbyi mukombozi nka brand ambassador wa kino gikorwa cha Jeune Africa, nawe n'umuririmbyi twiyumviriye ko nk'umuririmbyi aririmba ibintu bifasha abatari bake kandi bihanura abatari bake. Nibaza ko araza kuronka kanya kubivuga, ariko muri rusangi no muririmbyi ariko adushigikira nawe muri kino gikorwa. Turizera neza ko nabandi baririmbyi, kuko domaine z'abaririmbyi na culturelle aho dukorana mu bice bitandukanye, turizera yuko bivanye n'imigambi ishirahamwe riko rirazana tuzogera turakorana n'abatari bake, na cyane cyane muri no Jeune Africa, kuko Jeune Africa ni ikintu kizoba cagutse cyane, aho twipfuza ko mu myaka iri imbere tuzofata umwanya wo kuja mu bibanza vy'iratiro, abajene bazobavuye mu bihugu bitandukanye tukabereka Uburundi, abarundi bakabona Uburundi ko ari bwiza. Burya aho hanze baravuga Uburundi nabi nkuko dukunda kuvyumva, bakavuga ko Uburundi bukenye, bavuga ko Uburundi atakigenda, atamahoro, ariko mu Burundi hari amahoro, ku buryo dushaka yuko nabo bazobavuye mu bihugu bitandukanye bazobona ivyiza vy'u Burundi, bakabona ibibanza vy'iratiro, bakabona vy'ukuri ko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa. Nico gituma rero niko turagura, twipfuza yuko uwo wese yumva afise ico yoshobora gukora kubwa kino gikorwa canke kuduha ivyiyumviro, turamuha ikaze, imiryango iruguruye. Novuga ngo norangiza mvuga ngo murahawe ikaze mwese kubwa kino gikorwa. Turizera neza ko tuzoharongera ubumenyi budasanzwe, kubera umuntu yitanga karira amashuri abana 60 bafashije igihugu ikintu gikomeye cyane, kubera twakuze twumva yuko Burundi urwaruka kera politician bakunda kutubwira ngo urwaruka turi Burundi bwejo, ariko ugasanga bamwe bafise n'abana none tubaye abejo, abana bacu nabayijya yejo. So narashimye cyane kubona abantu bavuga no ntabwo turabejo, turabuye umunsi ashobora gutegura nabejo. Hamwe tireka dufata abana 60 twe tubategure kubwa Kazoza kejo, c'est-à-dire bo baramaze kwifata ko arabuye umunsi, c'est-à-dire ya mentalite yuko arabejo barayihanaguye, avuga no yo ni satani gutejo nzoba nashaje cyane napfuye. Hanyuma icyo kintu nagishimye cyane. Imbere yuko mba ambassador icyambe na mbe nategezwa kwiyumvira icyo ngiye guhagarikira icyari cyo, mbega ikintu kiri seriye, mbe kirimo Imana hoho, kirimo intumbero y'igihugu, imbona Kazoza twifuza. Nabishimye cyane. Hanyuma ikindi nacyo gikuru nuko no batumira kubera umunsi wo kuvuga ijambo neza na neza, kugira ngo abajene ko agenzi yuko twebwe urwaruka dufite ibintu bibiri, turafise ubwenge, turafise inguvu, tukaba dufise n'ubugugu. Ibintu bibiri sasa mu bisanzwe intambara dufise ni imwe, ubwenge
ubugugu bushaka kumira ubwenge n'ubwenge bushaka kumira ubugugu bwacyo. Sasa mu gihe iyo duhuye turavugana birafasha kugira ngo za nguvu zacyo zimire bwa bugugu bwacyo kugira ngo dushobore kuvaho turi kwe bugugu turabufise. Iyo ni natire twebwe Rwaruka turafise ubugugu kandi bwinshi kabisa, kandi ari igihe tuguguta tutazi ko tuguguse. Ariko iyo habaye akantu umuntu azana icyumviro cyo kuvuga ko no ujya subugugu ahubwo kandi abuhinduremwo bucike inyungu kubwo Burundi, ikintu gikomeye cyane. Hanyuma uwo munsi tuzonavugana ukuntu twebwe Rwaruka twotera mu gihugu, kubera ko iyo tuvuze igihugu genda mbona Rwaruka cyane. Nibaza n'igihe nariko niyamamaza cyane ari mpagaze ku Rwaruka, naravuga neza yuko nazijya 40% ngo irizuru ngo 60% irizuru babifute badushireho 40% abakurambere 60% Rwaruka, kubera ko natahuye neza ko igihugu gitwagwa n'abantu babiri, abatama abakurambere n'Urwaruka. Kubera abatama barazi inzira ariko nibazi kunyaruka, ariko natugwaruka ntituzinzira ariko turazi kunyaruka. So kugira ngo igihugu gitere imbere bisaba abatama batwereka inzira natugwaruka tunyaruka. Sasa mugiye kunyaruka bisaba ko tunyarukana ubumenyi. Unyarutse atabumenyi naho nyene n'umusaza aranyaruka, kandi iyo ubonye umusaza ariko aratamba ntibibaze ko aryohewe ahubwo byavyutse. Sasa tugerageze mu guhaguruka kwacu YCD cyo natahuye nuko bashaka mugihe dutambanye ubumenyi, dutambanye umutima w'ukunda igihugu kandi na Afrika muri rusange, kubera ko ikintu cyeza kumenya nuko twebwe Abarundi, abana b'u Burundi nito tugiye kurokora Afrika. Kandi kugira ngo Afrika ihagarare neza ifo ko Burundi buhagarara neza, kubera twebwe turi ku mutima ugwaye n'amaguru nayo yabakomeye ntacyakora. Abantu batumiwe no Rwaruka rwose, ariko twongera tuvuga yuko ibibanza biharuye. Dukeneye Rwaruka rushika kuri 150 150 bivanye naho tuzokorera kugira ngo dukore akayaga karengana. Rero no Rwaruka 150 nico gituma bagiye baratumira abantu bazoza uwo vyokundira yandikisha kirikare, kuko gushika no masaha turizera neza ko hari abana babitanguye babimenye mbere, ariko tukireje 150 mugabo uwari we wese ari muri kaminuza yarahejeje atize, kuko ubumenyi twese turabukeneye. Uwari wese arahawe ikaze, gusa agira ubangutse mu kwiyandikisha. Hanyuma kigira kabiri uhejeje kubaza mu nyigisho, mbega ni nyigisho gusa nta bindi bizokurikira nyuma. No guha akarorero nk'abana turiko turashigikira muri programa yitwa Nanje Nige muri YCDA, nk'abo bana turabaha amakaye tukabarihira n'amahera y'ishuri. Abo bana twebwe iyo tubahaye ibyo bintu tweshe tubarekura ngo nimugende mwimenye, nkuko abandi bakunda kubikora ngo turaje gufasha nimugende mwimenye, kuko turazi ko hari abo hamakaye cyangwa kuyadandaza, abandi basanga bagiye kuyakoresha ibindi. Twebwe cyo dukora no ku mashuri turajayo, no turagira suivi yabo bana, mbega bari ko babaho gute. Aha muri mwe abo twigeze gukorana nabo muri activity bari bahari, barabonye ko suivi tugira kuri abo ba tukamenya ibibazo bafise, nimba ari kibazo afitanye n'umuvyeyi tukumva tukamenya exactement. Rero cyatse kuvuga ngo no muri Jeune Africa muri iyo conference abajene bashobora kuzoba bashoboye guparticipa nyuma yo kugirirwa inyigisho, abazoba babyipfuza bavuga ati turafise umugambi kana hadushaka mudufashe kuorienta, mudufashe uko twoshobora kuwukora. Muri cyo gihe twebwe turafise abantu dukorana nabo, dukoraborana nabo bazofasha ugo Rwaruka, kuko abantu benshi bashobora kuba bafise ikintu muga ntamenye ko acyorienta. Rero ushobora kuzoparticipa akumva ko ndaza abajene benshi batari bake bicaranye imigambi, muga iyo migambi ugasanga ntafise mbega mpereye, mbega bigende gute, mbega ni associé n'abandi kugira ngo ushobore gushika aho ushobora gushika. Rero suivi nyuma yino yabuno bumenyi irahari kuwo ari we wese azoba byipfuza kugira ngo dukomeze gushigikirana muri wa mugambi w'iterambere kuri twese.